Ndazi ngo nivyo bakobwa gusa. Whatever n'abahungu. So guys, what's up? Kwanza ni one shootinga. Najenza go shootinga. Girl ni one feelinga. Hello best fam, murakomeye. Ni Bernice na Davi muri Gasongabugari show aka DB257. Turi kuri flamboyant garden nkuko vyamye hambere hose n'ubu niko biri. Okay. Uno munsi rero dufise umutumire. Bon. Dufise umutumire. Umutumire afite amatano menshi, araririmba, aratamba, arinaga, etc. Kwinaga muraza kumenya mu nyuma. Reka tumwakire uri Gasongabugari, ufise Gasongabugari akicare kwa amatu bugane n'umutumire wacu. Karibu Dani Cool. Pega bavuga style. Vuga merci. Mela nk'uwi naga. Yes sir. Inaga challenge na di bombo clutch. Feelinga, erega banakira na go feelinga. Ngirita wengero shaking. Si bon, first of all man ndaryohewe kweli. Ubu ndabuze muhira sana. Urabwicarako? Ndabukunda. Haramu ndakubwira ati je ni ryamenye cyangwa ugasanga wundi nakakubwira ati nyene ufata fresh. Ndazi ngo nivyo bakobwa gusa. Whatever n'abahungu. So guys, what's up? Meze neza kubona batanze intwa Dani Cool. Amazina ya Vrata y'ubustana ya. Amazina ya Vrata. Ko sinibaza kanga munanditse ko Dani Cool nyine. Okay. Jewe nitwa Moza. Daniel. Yes, usatu nyene no disenye ni Dani Cool. Okay. Yes. Nigera wamenye ko ufise talent yo gutamba. Hama nigera wamenye ko ushobora no kuririmba. Bon, first of all, jewe kera narakunda football cyane. Sana. Jusqu'à que je muri dreams zanje navuga ati nzoba like best player of football. Sonye ngene byaje guhinduka je nanje seriously ntabwo mbizi. Sonye football naje kwiheba vuko yarankinisha picha ndefu. Maza kumbabarira sana ndakunda gushiramo amaslang ibintu ipicha iki. Okay. Basi yarankoresha amakosa menshi. Tukunda story time. Nasha nko kuzinduka. Nkikiri muto nazinduka nka 6 arazutuka kwitere. 6 ugiye gukina umupira. Yafu ntirirwayo. Ntirirwa nanye icyayi. Atana akomeretse. Avyumva mama akavuga ati none umwana none abayeho gute. Cyo bavuga ko football iri mu imiti. Seriously kandi football iraryoshe sana. Attention, football ni drogue. It's a drug for sure. Rero sasa ari nyene Jean wasanga nyene natashe nyene Jean nk'umwana babaye nko kwivi cyangwa se nyene bamvunye mwijero mama ariko aranyoza. Yacako. Mama ne yakundaga kunyoza nyene Jean abana bosiyanga. Hama nyene basi kujya kunyene bawe kora koza. Ugacugira ngo yo mama yumvise ngize byatangira turabe. Ntaba yamenye wayi munyegeje. Nabaga naye munyegeje fike. Nta n'ivyakunda yerwaga ku kazi nta vyabazi abona amanje rero reka mesante wesh yacafata Jean agashira sinakubugije wewe vuke nyene abana b'abahungu nyene twatugorana sana gusa ndashimira Imana ko nabihevye nta naco nari kubikuramo at the end of the day. Hama mu nyuma rero niho wacude kuva ko ushobora mu nyuma rero sasa narakunda na music nasha Jean kunyesa usanga utsinze guserebra. Okay. Nisanga resa ndiko ndatamba maze janga gutsinda nyine najero sasa kubimenya fresh comme c'est allé gutamba ngiye kuri lycée like kuva nakera naratamba mugabo ngize like ngeze leti dutanga ibintu by'ama competition I was like hey kumbe ndabandanya tu hama about kuririmba naho about kuririmba kuva nakera nabikunda kandi yo nari gufa ntaririmbye nari kwijya umari je nyene na kuva since narakunda Jean kuririmba I was like why not kind narimba Jean ko no bishobora n'ubu Jean ndabishoboye for usanga ukiri muto mbari niba nihenze est-ce que byaroroshe gushika kuri iyo etape yo kumenyekana ko je présume ko ubutwi byaroroshe cyane ni technique wakoresheje ni juste gutamba ndibaze ko Jean kugira ngo umenyekane ahani nta gukoresha technique na maraso gusa Jean yo gukundwa sinzi viko gerageje kuraba
usanga muba muri benshi mutamba cyangwa se muririmba sasa why wewe why wewe niziye Imana tu sinavuga yuko Jean yuko ari okay nawo kadi birimwo gutraversana kubikunda at the end of the day ugakunda ikintu ukora urabona ukagikunda ntiyumva ivyano bakubwira vuko abantu baza guca intege tu ashaka gukora ikintu cyiza ashaka gukora ikintu cyiza be always abarana bashira bakisha mu ubwo bataguciye intege so nako ndavuga rero yuko namaraso gusa igikundiro tu ntabwo ushavuga ngo wowe ngo umutife ngo rinaka ngo uri the best bon je niko mbona je ko wanje sinzi ama motivation nyene yo kubandanya cyangwa uvuga ati ntegeza kubandanya nkora quelque soit ibyo bavuga quelque soit ma challenge murana motivation ikura jewe motivation kwanza ndakunda ngire n'abansi benshi ndakunda jangira abantu benshi bampinga avuga ati the guy man ukunda challenge je ndakunda challenge because yeah navuga ati we navyo ushobora reka ndakunda bishobora rero sasa ziratuma rero sasa Jean je nkora sana yes because agiye kora ikintu n'usanga mwavuga ati wow urabizi uri umupro nivyo nuko nyene ntiyameliwa uzora fresh ajyana barimo na hypocrisy okay je ni uri mujini uri mujama wanje umuntu apasana ndanakwanga mvuga ati bro why tripping kogumo Jean ukuranyamiya sana ari ikintu kinyegeje ngaho okay ico cyo kwamini abakobwa nabo umukobwa kamera tuvuga ati wapi wewe abakobwa urumva bro okay uprefer abakobwa rero boss uvuga ngo ndaprefer abakobwa okay umukobwa ni gako usanga ari okay abakobwa baba hypocrite ku bandi bakobwa bagenzi babo ega kuzosanga umukobwa je ukubesha like ku bintu nk'ivyo ndabisha nkawe za kumbwira je ngo urabona ndakunda ngene tamba ari hypocrisy abakobwa ni gake peut-être ari mugenzi wawe gose murajama gose avuga ati kese ndamubabaze ko basindavuge ko neza kino sakira ngo gira sinda mubabaze urabona aho sasa umwishi wotuma mubabaza hakumubesha the same shit no muri relationship Jean me boro byo gukundana je man wotuma mbwize gitru ti wese ndagushaka apana Jean ariko imitahe kwa vestisa okay niza ku umukobwa niki wari kubwira abahungu yenza ku umukobwa jare ahantu mudekona ubaye umukobwa ni iki wocu ubwira abahungu ati mende kantu vrema kudekona vrema atanga ingene yumviye yenza ku umukobwa ikintu ari guhanura Jean guhanura abahungu kambwira ati ahantu sivyo tware neza okay ikintu ari guhanura abahungu yenza ku umukobwa jewe ariko guhanura first of all bagire like barabe neza Jean bicunge vuke je nakuze numva ngo umusha atunga abasha umugore so you need to choose wisely kuko abakobwa barasijya power yo kugira umukobwa arashaka kugwisha umuking gusa umuking mugenzi wawe Jean murahangana mugo umukobwa bibiri easier yuko akugwisha chaka kuduza avyumva so you better choose wisely uyu iri version ya Dani y'umukobwa basi umuhungu abivuze Dani w'umukobwa avuze ati murabe Jean mucagore umukobwa wasingeso nziza ubona yuko basa safe future apana wa wundi muri kumwe usanga ari n'umunsi dusohokera he n'umunsi bigenda gute n'umunsi ugasanga nta na project ntaki cyane nakuhanura ati ubikora uku so woteye imbere gusumba canke gukwe icyo cyoco ni iki wibaza ko abantu bakuzi cyane n'abagukunda bakwitezeko par exemple nka mama wawe cyangwa bagenzi bawe famille yawe bakwiteze kwiki ni iki wibaza ko to win yes usa ofje je walaye jewe ntawe ninze sinzi n'abandi kuwininga kuri wowe bisigura kuronka amahera kumenyekana at the end of the day kuwininga no kuronka amahera to get a lot of money je cyo kintu mbona uko umwasi jewe wa mbere mfise n'ubukene kino zombora ngo Jean ngo niko
ndagira amabeef na naka ukenye deja ufifiye tu yeah ça c'est sûr uribaza ko ukuntu abajene bitwara sike ubonye genre hari ukuntu tubona umenga abavyeyi bari yakiriye vraiment arazi ko umwana we adashobotse mu ngabo ntako ari bugire est-ce que bibaza ko soit muri bo birabaryohera canke ni kwa kundi kuri gene bagira canke ni giko cubwira abajene abavyeyi fati turababaza umwanya bahezagire kwe gusa tunyene abavyeyi kwe turababaza n'ubundi basi nka je nivuze urababaza umuvyeyi je papa aya basi ndababaza tubwire basi ari n'ukundi kuntu abavyeyi sometimes batadutahura viko nka je papa wanje ni umupasiteri je nakoreye mu muryango usenga so they don't understand ngene nja imbere ya stage atamba cyangwa se nkagira cyangwa se nkajya muri stu nkakora music cyane cyane papa wanje ntavyo atahura viko avyumva abajene kuri cyo kintu kwe nashaka je nakubwira n'abavyeyi hari ibindi bintu umuntu adashaka guheba biba biri muri we even if abaza kubona basi tuvuge for example nka Fizo Big Fizo no Big Fizo nka Fizo ndazi bamugaraniye nk'ahantu akambwira ati wewe okay amahera ngaya wifingiyi ibyo ushaka byose mugabo stop music bakanamugarira abo akambwira ati wewe you will get anything you want mugabo ntabwo uzoswa kandi kuririmba cyangwa se kugira iki byo mugora bose sasa aronka amayaha usanga nyine abana bakora bivanye na talent zabo cyangwa se nk'ibintu usanga nyine bibarimo tu abona sometimes abavyeyi bazora bitahura mbwa nk'umwana agiye nko mu ngeso mbi zo kunywa cyo bitahura niki bivuge ni yayura mutwe se ya kunye yayura mutwe urumogi ndaje ivyo bintu vraiment wapi gusa tunyene nk'umwana agiye gutamba festival ni sport birafasha igasi wawe uri kurakura mu mubiri gutamba haje ko n'abasije aje nko kugira sport gacuja nko kubosa kwiga birinjira babona so ivyo bintu rose sasa abavyeyi bazoraraba ahubwo badushigikire genre bapuste n'abana babo right now talent irashaka kubeshaho umuntu yes iyo twiko turaja gusa kera ntago byaye bimeze nkuko kera utamba hoho my goodness papa anje na telefone nukuri kuma kauka okay bariko bavuga rero uko abajana ya nako ndavuga genre abavyeyi badushigikire ya abavyeyi nabo badushigikire kubera ko nitukiri mu bihe byo kuja muri banki twese ngo dukoye muri banki cyangwa twa docteur nta n'ubuzi buhari ya nabo barabitse uranaheze ishuri ukicara kuri bench tubwire ikintu kimaze gushikira kikakubabaza gose ikintu kimaze gushikira kikambabaza gose mu biki mu buzima busanzwe kwishuri muhira mu ibarabara muri music gutamba etc ikintu cyashikiye kikambabaza numunsi jean dutwara competition ya million yo gutamba n'amahera n'iki ntitwabonye nanakotesheje jean uwo munsi yari competition ko navugaga ati je selo n'ingene twakoze repetition navugaga ati sha mama yangu tudatsinze basi na place ya mbere tuma dutwara place ya kabiri cyanja boro kumujama wanje jean adandaza ibintu by'impuzu cyandamubwira bro turafite competition kandi still barayikota barakota still synchronisation n'iki mu bintu byo gutamba cyangwa ati umenye c'est 40k cyangwa ati bro urakira 40 ayo 60 vu que tu as passé 100,000 ayo 60,000 zakuzanira idea ya show like dojeje competition twanawe no sinaye kuva basi batatu bambere ibyagukunda your day byaratumye nanka kwera ibintu byo gutamba kwera sinakwera genre mwamenye prime arasi yaciye n'amahera nayo twaronse n'uwo mujama sinda cyangwa mfitiye ninge deni gusa nyine yarambwiye Dani ndabitahura we tukauka ideni day kwa umugenzi wawe kwa yari umujama wanje kwera kandi Imana umuhezagire bro salute birakaze birashisha bijyana n'urusasa bya music sometimes biraboze tu nyari nyine tubikunda apende domeo mwe muratsinze
mwatsinze ikibanza ca mbere yego ikibanza ca mbere n'amavideo arahari kwera prix yanyu ntayo muronse prix naho turonse utashe n'amaguru utarufise nka déplacement ubiriza urahakwega nta urofa amuna ashobora kuba yaje avuga ati je ndi sûr turabitahana kubera ko naje niteguye nta n'amara bisi ntwara d'ailleurs ashubwira nk'abagenzi muze kuza turaza gufeta yo Paresa sasa ndahubwira ati ngaho wabukomye tu sana yandi nyene hari ibindi bintu bigushikira cyo kugira ngo bigukomeze cyangwa se bikwigishe tu benshi barabwirwa canke barabwirwa n'abavyeyi babo tiwo kiri mutonyi wagira ibigugu ibi nibi nawe ukicara ugatwenga tugira utugugu waruko rukira umwana tugugu mama yakubwira ati wewe waragira ibintu nanje nkumiko jewe ni vyinshi hamwe tu ibigugu ukiri umwana jean ugira ibigugu vyinshi mugabo ninga niyumvire kwiba mu nkono ivyo nawe ndaza urabigira yo jean ngubu ntashe nk'inzara vyemvye yankubise hasha ukacengera umuvyeyi katekinyamuka narishikira ugusa mama tu nyene viko yankunda sana kweri yavuga ati mwana wanje tu ntasonze ibigugu yagize voilà narigeze kumenya radio sha yari kiri nshasha ya papa jean ndabe ngo abona bavugira indani pasteur avyumva pasteur mu vyayiro vyanyira radio yedei papa kweri yarandaza avuga none what's wrong with you namwe ati jewe I was trying to see like abona ko aravugira indani so tandameni radio abana benshi baragira ivyo bintu zo kumenya radio kugira ico kintu nakahura kiri muto namwe ndumuyo wayi wamye no umuyo wayi oya ntago ndumuyo wayi right now yabivuze right now inoti ya 1 million wikoze uyironse right now nakonye nari makina yashira muri music yose ndari ya clip video kwanza ntanakwiye hama naho muri Primusic ana Primusic ko baheruka gutanga 30 millions umuntu aririmba neza yes desta je suppose barazanye competition ya Primusic muga mu byo gutamba atavyo kurimba mu byo gutamba bahagwa uratsindiye 30 millions what would you do? Tell me first of all no musohokana mama wanje avyumva sha mgaje simva ko je notusha basi nora naga parcelle ngura basi oya duma basi ndikumvuga ati simbona yuko notusha 30 millions nkaguma ndi the same nora basi nka boro ngura basi haro tu parcelle tuzimbutse hariya nkatuma ndakivika basi nkagura nkaka déplacement ga 30 millions simaki je ndibaze ko yaje abatatanga kubiri abaza Francis Test nibaza barayatanga how this is autre chose nibra rudi none why batanga ijya note mwoga sanga aba G still musanga mukutananiye town yamitegeka nyene ashaka afisa ama projet afisa ama projet sorry bro nako ndavuga to gusa to nkaje baskiri je ngene nkunda la style utumwasingura kamodoka basi nkaka kombye miliyoni hagaja kasimbizi arakwica iramusha okay avyumva basi nka aga 4 pneus moteur nyene ndandagenderamo kwa je no wende nuko nyene tu ama pire conseil umaze kuronka niye pire conseil amaze kuronka genre nyene ya conseil imwe mbi uvuga ati n'umugenzi yimbwiye simba ni gituma turabagenza genre ikimire jean bamaze kumpanura nyene kibi kavuga ati kikanshisha gutera inda bamaze kwiguhanura Jesus ndase mujama wanje ambwira ngo bro tere gore rujya gwana ikini kiroza abashebe irujya bacaba nkabwira abasebe nuko murambesha ntera inda amashe bigenda gute right now je nyene nta ndishikana singene ko mwana wanje zo kurira muri surago nuhe muririmbyi w'umurundi wifuza kuzotama mu ndirimbo yiwe right now nta numwe gusa tukera narifuzaga Fizo uramaze none gutama mu ndirimbo ziwe Fizo oya maze nuko atakigira sinzi ko akigira ndarakundaga guhakwa tu
ya ugasanga Jean nafatiriwe gusa tu abastar benshi je ndamaze kuja mu clip video yabo benshi presque nka bose Kidumu Sadbi presque nka bose sauf Fizo n'aba bashasha ba Diwane ba Dramatia aba bashasha gusa tu nyene nk'abajya bakera benshi tumaze gukorana kweri B-Face twakorana neza. Yes. Hama ni ndiye kwanspiye gukunda no kubandanya gutamba. Umuntu anyanspiye gukunda no kubandanya gutamba. Sha, je navuga ko ari jewe nyene vike nayikunda tu. Abanza kubona ikintu ukora okay. Abanza kujya kuntu usanga nyene urashonje. Wowe watangura gukora ico kintu n'inzara ugace yibagira. Yeah. Yes. You see that feeling? Kuja kunuro sasa Jesse mbona jangu na aka nta muntu umwe yigeze anyanspira ngo gutamba cyane se ngo yigeze ngo abinyigisha ni wewe nyene so ni ibintu biri muri wewe yego kweli that's why maze no kushona na home ze kumbwira tani ibyo bintu wabwira my goodness Jesse mbona sinzi of it sanga nana muri wewe muri introduction navuze kwinaga ni nage turabe acha tugira kwinaga jana uracyumva ndibaza ni kirundi kwitembesha gutemba kwinaga like you see nagatema of it ya nakujya kuntu basi ubuja wenje mu masite harahara witemika ngo egelayo aba convoyeur abakira muri bus ya kuma bus niki zuva ngo egelayo barabe sasa kora gateme Jean kwinaga like see acha mfata ndaipotinga muri music nyene donc ni indirimbo yawe yitwa Inage yes itambika kandi yani yo gutamba dansa umva nshaka no kuririmba ikintu kidatambika ndashaka kuririmba wari slow nkimwe zimwe zaba Celine Dion zura precisa sinorimba slow nziza zaba Celine Dion ngabo at the end of the day ndashaka kuririmba basi nka Kizoma ndashaka kuririmba compada afropop ndashaka kuririmba reggaeton ndashaka kuririmba reggae ndashaka kuririmba dream music donc urafise indirimbo nyinshi wanditse utarasohora yego kweli kandi anashi bazaza million ushaka gusohora indirimbo zawe none simo nakubwiye ati waje kumbwira zango Emile ndabwiye ati je Emile ndaironse no Jean ukora clip video tu n'ubundi Jean mfise ama project menshi le truc nuko nyene hatarabone ku buryo naronka mani tugenda ndasohora kandi I hope you guys kumuzobikunda tu ndisiye ya barabikunda barundi bakunda kuryoherwa hanyuma hariho ikintu wifuza gushikiriza kiri ku mutima yego je ikintu nje nashaka gushikiriza sasa je munyumvize fresh bitwa best femme best of 2007 first of all ndabakunda sana kwanza uze Jean shikirize Jean ku barundi bose canke kintu kiri mu mutima kimbabaza yes no wewe swali first of all umuntu akoze ikintu mwige kumusupportinga tu uravyumva akanu umenye ko Jean no murundi mugenzi wawe yakoze ikintu musupporting abarundi turasingorane Jean yi sinzi nimba ari inzara nimba ari inzigo sinzi I don't know umuntu Jean arakoze ikintu cha fresh wewe kumusupportinga atangiye gitera amabuye why Jean tugiye gukundana kuko ahantu hari urukundo nta n'umuntu Jean na bega bagucanishamo gucanishamo umuntu acanishamo ubundi canke abantu bagacanamo ikindi naco never give up mu kintu cyose uri kurakora nimba Jean kurabe interview kuri best femme kuri best of 257 listen stay positive avyumva ubwo muri positive ikintu cyose Jean uri kurakora niwumve Jean ibintu abantu bakubwira kuko asha niwumve ivy'abantu byo bazoguca intege tu ndabizi kuko nagiye gusanga Jean abantu badakunda kundatera imbere abarundi surtout ahandi mu bindi bihugu byo hanze bashaka kuzana isong imwe
for example dufate for example nganye neja mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda nka Shemi afite song imwe iya kabiri ni collab ari kumwe na Betray n'abandi ba star bakora muganga mu Burundi even if ukora hit imeze gute ashaka genda nko kwa tuvuge for example nko kwa Fizo cyangwa kwa Sadbi bagoye collab biragoye cyane avyumva avuga ati petit banza kwanza ukore isuko why ko gushaka yuko umuntu abanza Jean gutigita kugira iki bira ngo why urazi jewe kandi ufise power Jean yo gufasha umuntu like je mane yamfasha to nkagenda bitahura arenza kubwira ati banza ukore avuga ati ntubironka easily ushaka kuronka vyoroshe kandi ubiro ikintu unose coroshe kiba kiri nane Jean nimwe avuga ngo ivya gusa bitera ubwenge buke Jean ntiwiga izindi strategy cyangwa se like Jean ngo nyene nawe wicultive ku buryo ca kintu nubwo uzokironka uzoshika no kubirenza senaza ko ari vyo we yitanga zani n'inzigo ni ya esprit kuba singene bivuga yende kuvuga ati ujya petit maybe ni namupula pinga bivanye n'ingena ameze bivanye na tana yiwe ashaka ndepasa none mukorana mutokorana urubuzo mudepasa zo gusa bake bagera kumenya uko chance y'umuntu ari umuntu guys reka tukundane tu reka dukundane tu kuko abashaje ashaka kuzibira abashaje kubicereza tu mugabo ntabwo ashaka kubizibira that's it naje narakoze kandi abantu benshi baza ko je iyi song ari song ya mbere no je ndamaze gushutinga niyo nyene kuri YouTube gusa sio nari kwinjirirako muri music game that's a song nakoze kera haraheze nk'ikintu cy'umwaka ndayishutinze kwa John La naramurishe byose everything bless maga till now narama video I wonder why manda byumvira igituma genre haro bamwe genre ba ibintu byayo ba favori abandi nabo genre ibintu ndabitahura byari narabonye na interview Alvin Smith kuri Buja FM ariko mwidogera erare nyene sinzi gituma babona muri music gituma tudatera imbere harimo genre akamwana wa mama ya harimo genre naka kuri ari naka reka ibintu byo genre binyaruke unawe nabanza power kidogo ivyo bintu tanke tukinyuzuko ntabwo tuzofa duteye imbere kuko nka jewe genre okay ndaje ndaguha amahera turashutinze ntumaye igikorwa ntumaye projet genda zaho kabika mu mutima eske baza ko jewe muri 5 years ziri imbere ninagiraho nigejeje wa mpeti ari down gents mugirira byagute swat gusa just komeza always big love man jema don't fashe tunera imbere James umutima wo gufasha like nzofasha abantu for real kandi si subugaje cyangwa sengo hypocrite cyangwa like gukwira atasha nipo God first too urakoze cyane Danny cool murakoze tugiye amajambo akomeye we didn't know ko bimeze uko nyene reality n'ikindi kintu so best femme tubakengurukire mwakoze gufata umwanya wanyu mwiza w'agaciro mukumviriza ikiganiro cacu tubizeze ko ubukurikira tuzana n'ibindi bintu biryoshe abantu bari talented yes hama thank you